Haleluya. Ikintu cica isi nuko tugenda tuba tolerant. Muze murabe muri no myaka turimo impwemu ya divorce. Kera divorce twumva umenga ni ikintu cakure c'abazungu. Ariko uko umuntu ariko aragira mariage uyu munsi ayigira mubo yatumiye hari igice c'aba divorce, niko nawene yumva yuko divorce ni kimwe mu bintu biri envisageable. Kandi iyo umuntu yamaze kwamvisaja kwahukana nihagera ko agwanira urugo rwiwe ntazorugwanira kuko yaramaze kubona ko biri possible kandi abantu barasurviva asa. Isi ihindurwa na tolerance tugenda turagira ukwakira ibintu no kwemeranya n'ibintu no kwifatanya n'ibintu bibemwe bitaba ari vyiza ariko bikagenda vyinjira muri societe yacu ikaba pire. Kubera iki? Kuko tolerance hariho ivyaha vyinshi igihe wabikora umunsi wa mbere wariyagirije, ariko umaze kumenyera kubikora ukagenda udovena de plus en plus tolérant n'umutima wawe ntugisimba, urabikora ukumva umerewe neza nta nijwi rikikwagiriza, hama ugaca utangura kurondera rero amaverse yo muri Bibiliya yoza kwapwia iyo attitude yiwawe à l'égard y'ivyo bintu. Ndagomba kukubwira ngo iki nico cagiye cica aba baprofete bagiye bakisanga bari mu busambanyi, bakisanga bazimiye, bakisanga bafise acceptation y'ibiki n'ibiki, nuko hagiye haza. Reka ndababwirega abantu b'Imana, Église c'est le dernier rempart. Église niyo barrière ya nyuma y'ibiri pire bizoshika ku isi. Iyo Église nayo nigiye ya accepte kagenda igira tolerance ku bintu bipfuye, ntiyemere kubikondana canke kubigwanya canke kwidetasha navyo complètement, ahubwo tukavuga ngo natwe duhonje ni gutyo isi genda iba pire. Satani agenda nk'uri ku kiraro yorohewe kurengana, kuko igitabara n'ico Imana yiteze ko gitabara ubushobozi n'amakari ya Antikristo imbere yuko Yesu aza gutora ishengero ni Église. Kandi Imana iraniteze yuko ku bwa Église abantu benshi amasinzi bazokizwa bakava bagahunga iryo bara bakarokoka.